Kw'igenekerezo rya 21 Gitugutu uko umwaka utashe, abarundi bama bibuka nyakwigendera uwahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Melchior Ndadaye. Haraheze imyaka 30 nyakwigendera ashengeye. Mu mugambwe Sahwanya Frodebu waratunganije ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru kuri uwa gatanu igenekerezo rya 19 Gitugutu uyu mwaka wa 2023 mu ntumbero yo kwibuka iragi incungu ya demokarasi yasigiye abarundi. Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye igihugu c'u Burundi aributsa bimwe mw'iragi Melchior Ndadaye yasigiye abarundi. Wumvirije ugategera urwo rugendo rwa Melchior Ndadaye urabona ko hari bitari bike yigishije kandi agasigira Uburundi n'abarundi. Icambere nuko Melchior Ndadaye yabivye mu mitima y'abarundi indoto y'Uburundi bushasha. Nukuvuga Uburundi bwisubije ko agashambara inyuma y'amakuba yabushikiye mu myaka yakurikiye uguhabuza intahe yo kwikukira. Ica kabiri nuko Melchior Ndadaye yabaye umurundi wa mbere ashikiriye ubutegetsi biciye mu gushaka kwa bene Burundi babicishije mu matora. Ni kimwe mu bigize demokrasi, ariko harimo n'ibindi vyinshi. Buhoro buhoro rero iyo ngendo izogenda inoga. Ubu abarundi biyumvira ko boshobora gushikira ubutegetsi baciye mu zindi nzira bariko baraja kurusha, kandi nta benshi boronka babaja inyuma. Nivyo iragi rya Ndadaye yuguruye amaso y'abarundi. Ndadaye rero yarabereye Uburundi n'abarundi incungu ya demokarasi, kandi demokarasi igenda ishinga imizi mu Burundi naho hatabura ivyo kugorora n'ubu biriho. Ica gatatu nuko kuva atangura kwijukira vya politike Ndadaye Melchior hari iragi yashigiye abarundi bategezwa kwama bamwibukirako kandi bakarigendera. Melchior Ndadaye yatanguye urugamba akiri muto, yobera akarorero urwaruka rw'ubu atakura imigambi sabasejide gusa. Abashaka gufasha Uburundi gutera imbere muri iki gice kiriya ntibarindire ngo ntibaragera. Gwaruka nimutinye rero, Uburundi buzoba ico mwipfuza na cane cane ico mwemeye guharanira. Vyitegurire, mwitunganye. Abakiri bato mumenye ko mushobora vyinshi. N'abakozi b'ibibi kenshi usanga bakoresha mwebwe ugwaruka. Mwemerere ababakoresha ivyiza. Mu bikorwa Ndadaye yaranguye yagiye yishibikiza imihari canke imigambo yaciyemo. Ntiyishira imbere, yama afise ku mutima gukorana n'abandi kandi akagenda arondera kubaha agaciro. Mu mugambwe Sahwanya Frodebu Ndadaye yakorana n'abandi akabumviriza, eka mbere akanabashira imbere mu bikorwa, ku buryo bose babona ko umugambwe ari itunga n'iragi rya bose. Mu biraba iragi rya Melchior Ndadaye no gukunda igihugu. Melchior Ndadaye yari yiyemeje kuba umusuku wa bene Burundi adatinya
ko bishobora kumutwara kandi vyaramutwaye, ariko murabona inyuma y'imyaka 30 tubaranya tumuvuga, no mu yindi myaka 30 azovugwa, kuko yasize izina ryiza muri kino gihugu. Nyenicubahiro Perezida Melchior Ndadaye yaragiriye akamaro kanini Uburundi bwacu. Radio Television RTBB n'ijwi ryiza ry'Uburundi bwiza.